Ola bakunzi ba Stain TV, this is Stain Promoter wao ndi amabazanira vya bindi bikuye handi bigakundwa nababandi. No munsi twabazani gipeti kitavyorosha muri industry. Mu yambarira ama miliyoni yambaye nke. Yambarira miliyoni ngo 50. No munsi twamusanza ahantu hari ku radio ya CCIB. Turamwegera tumubaze vyinshi ndazi muraza kumva. Vya bindi ivyo twarirejeje kuvuga muraza kuvyumva nyene nabivuza aheruka kudutamu Kigoma kitavyorosha. Kigoma yise MELINA. Divaza turavuga ko byinshi kuri iyo ngoma. Ngo bwa mbere na mbere reka tumuramusa mpeti mwenyewe nu. Kumene ali busy sana nisi mpeti vi. Safi bro. Meze neza. Fresh. Bere? Thanks. Niko na amari. Niko hapa. Tongezea ibintu byawe. Byagute. Niko na amanye niko meze naho mba ndi muri chambre nguma mbere. Ngumubere umwanya wose. Nawe utambaye ubere. Ego. Sawa. So ni indirimbo yawe MELINA niyo nziye kuvuga ko cyane iri kiravuzwa cyane mu gihugu mbese ngira n'inyuma y'igihugu nuko tutariyo twari kuvyiyumvira urumva mugatovuga mu gihugu kuko ariho turi. So indirimbo yawe MELINA wayisohoye ufite target yawe? Nibaze yuko je barazi ko narimenye imidiho itari nkijya cyane keretse indirimbo nakoze yitwa Salima. Niba ko ni gutagetinga babantu bo mu boîte gutagetinga babantu bo mu club kugira bashobore gutamba vyoroshye level ntandi nibidatambika ariko razi ko mu Burundi bitwaza ngo baba bakeneye ama dancehall baba bakeneye iki that why rero umuntu kugira bereke ko abishoboye aca bikora. Urumva we ntakikunaniye wapi oda school ndazikora trap ndazikora dance ndazikora afrobeat ndazikora nta mudiho numwe ntakora ntashobora gukora ko je nazuki no na slow no iririmbira byose uraririmba. So ni MELINA indirimbo tubone iri kira trending sana ni nayo ndirimbo mu ndirimbo zawe zose umaze gusohora imaze imisi mike ku rubuga rwa YouTube mugabo ifise viewers nyinshi bro ivyo bikwigisha iki? Nibaze yuko ni ya experience mwana abarika aragerageza kugira kwa miliyona mu muziki ni kwa ya fan base biko yongerekana ni kwa gukurikiranwa cyane kwa kwizegwa n'abarundi kuko fan base nayo mfise kuri ikibamba siyo mfise kuri MELINA. Nibaze yuko ni gushimira abarundi no gukeza aba presenter abantu baba cameraman nk'aba Yves Bali abantu gisema abantu ba juste bagerageza kugira guteza umuziki w'u Burundi imbere. So uravuze ati ni kurondera fan base kwanza fan base. Suko hama turiko turabona indirimbo yawe MELINA uyavugiye ko amajambo menshi mu gihe bavuga ati no gukubitwa ndibazo warakubiswe na landrypromoter akuziza kudasohora clip y'ama video mu gihe wari kuravuga amajambo menshi mugo buri kuramwemeza mu kuri indirimbo ishushe kandi iri kugwego irimwe amasanamu meza mbere tubona nuko anazimvye mbega indirimbo director wayo yarindega aba director bari benshi ariko hajya ni moba ariko harimo abantu benshi bashize ko ukuboko barenga babiri abandi barenga babiri batazi. Nibaze yuko ari indirimbo yasohose kujya ifise abantu benshi bashije ko ukuboko na audio ifise abantu benshi bayicishije ko ukuboko kugira ishobore gushika kure canke ishobore kuza ifise burya buryohe mwumva ifise bakosoye amakosa menshi bari yani mu byo ari wateguye ubwa mbere harimo amakosa menshi biboneka yuko baciye bagufasha gukosora kugira indirimbo iziri hiti kujya. Bon nibaze yuko nico abantu benshi babihendera ko hajye umuririmvyi ni nka 20% mu producteur ni 80%. Haya producteur ni wategeza gukora ibintu byinshi gusumvye umuririmvyi kuko producteur ni wakora beat ni wakora iki dire producteur adekonye naho buririmba nka Michael Jackson indirimbo yashobora kuba y'uburofu. Rero nibaze yuko nayihaye abantu benshi bagenda bayishisha ko touch kugira indirimbo imeze fresh kandi ko ngiye kubikora n'uzindi ndirimbo ziza uzumva nk'indirimbo yakorewe nko mu studio 10-15 no mutipa aramera none mbega urafite manager kwanza imbere yuko ndakubaza ikibazo kira wapi nta office none Akes Don ko tuzi ko ari umuririmbyi akomeye cyane ngaha mu gihugu woba wararose amahera umuriha kugira gufashe gushira mu isoko. Nibaza yuko about Akes Don ko twakoranye collaboration ntabwo twashatse kubishira out icyo nzi gusa nuko ivyo twavuganye byose harimo support nini kwera ko yarabikurikiranije kuva ku ntango gushika ku mpera même si no baracabikurikirana. Rero nibaza yuko Akes Don n'umuririmbyi akomeye ushatse kumuriha nibaza yuko byo ikintu coroshe ariko nibaza ko twuko twayivuganye ndamushimira hari hose much respect. Muri make nta mahera wamuhaye yaragufasha iki? Navuze ko nakubiye ko ntanamuhaye. Harimo support. Of course it's just ayo twoba naramuhaye sico kimwe n'abandi bomuha just yaramfashije muri make. Rero ivyo dufise ukuntu twabivuganye ariko siniko ndashaka kubishira out nubwo ushaka ko ndabishira out ko. Sinshaka kubishira out gusa twagomba abakunzi b'umuziki bagomba kumenya. Mbega Akes Don yo yari yangaye kugira ashobore gushiramo icyo nkarijya.
na MELINA kwanza akapera gato kugira Okay. Hello MELINA MELINA umeze fresh I love you so much nabivuze kenshi nije BelChris nambarira full cash n'amasoga afise meshi ma ndagukunda suguswaganya na Salimani tugikundana mbege kugamata ikivuguto yahute unkunze no kwirata ubu ndugije amapete MELINA ndagufa na nka Barcelona na MELINA urasumba na Sharilani na malova mbe Adamu nawe ever kuguheba never love you forever and ever. Isdani nawe ajira MELINA umutima uratera titi So iyo ni indirimbo ya Bel Chris ari kumwe na Akes Don. Indirimbo irikira bikora neza muri Buja Flavor. Imbere yo gusohoka ikiri kirategurwa. Bel Chris yaravuze amajambo menshi avuga ati hari habaririmbyi kwiyingoma igirize bagira babihebe. Muri abo mu byo wavuze hari icyo ubona biriko birakoreka. Nibaza yuko feedback ni nziza kandi abamaze kunyandikira ko bari kwaheba umuziki ni benshi. Ego gusa reka turindiye genzo bahalist y'abaririmbyi bahevye umuziki. Umaze yani ni nkabanga umaze kubona bakwandikira nka SMS ati genda bihevye kubera iyo ndirimbo. Ni henze ego. Umwe muri abo ntidukeneye inusu canke bose umwe. Nibaza nzobabwira musijali nzobabwira ego. Ntibizohava bitumwa hari aka video twigese kubona umenga uri kuruzi ntibizohava bitumwa na bijya bintu ajyama yayi cewe nyene manga kwanza ni kubera iki wahinduye ruki twara tukubona ruki nayihinduye kubera ko hari umuntu yagiye kuruzi ashaka kukuntukisha jewe ashaka nova gute kumvumba kuvumira ko afata enani ya ruki inani mfise arayikora and then acaja kuruzi afise n'ibintu bitameze neza jamangete erega n'ubundi nivyo ndiko ndavuga twe turiko turagerageza kuraba nk'abantu babikurikiranira hafi twarabonye neza ko ari wewe nyene uri kuruzi ufise amayayo gumuzungurutsa ibiki nibiki wari mu biki hajya kwanza wapi ntiyari jewe yari ndi muntu musa n'ubundi atari jewe ahubwo kiretse ko yahinduye look ubwira no mu maso urana ko yinyegeza just ntibabone exact true ari we ariko ntabwo yari jewe urafise muto yowe cyangwa mukuru wawe mungana ntawe mukujya muntu murasa ningira ni bimwe bavuga ati abantu bavuga ati uramaze kubona kwanza kaya kabire nakabonye barakandonki ukabonye kwanza ukikabonye ntibajije kari ko yoba ari nawe wapi kandi je mbazi ko atari je no kwibaza gute gusa nabonye ko ari umuntu ashaka kuncavuza ati ngo arabonye ko musujya mu wapi ntabwo dusa look uravye ki face wapi ntimusa na gatoya uramunyakanye imbere ya kamera ndamwihakana igasi ntidusa n'ubundi ntidusa mugatwe turiko turagerageza kuraba ujya muntu muhari mufitanye agashusho twe bimwe twari bagiye ati ngera yo bari kirategura yango misotuma abantu babiheba nibaziga ngoma nayivuze indimo nzokusobanura turi kumwe na Michael Jackson igihe yose mwayumvise muzohunge Michael Jackson muzohunge vraiment kuko jewe nibaze yuko ibintu abaririmbyi batakoze bamwe je ngiye kubikora kandi iyo ngoma izo yarasohotse cyanke yasohoka yarakozwe mugabiri muri iri muri stock yarakozwe yakozwe ryari yakozwe ryari kumenga Michael Jackson yuko tutakimubona nibaze yuko wait and see izosohoka muzovyumva nyine Michael Jackson muhurira muri yama yayi nyene harya cyanke muhurira he kumenga Michael Jackson nawe tubona muzoyibona wait and see cyanke ni witirira Michael Jackson nyene sujya Michael Jackson tuzi ni Michael Jackson genyene ujya tuzi atakiba ni mwe muhurira that is secret yo ni banga ya bimwe twabona kuruzi so then twishobora kubivuga ko ibintu byinshi gusa reka tugende ku ndirimbo yawe ya MELINA aho wifuza ko yashika mu gihe wayiteguro uri kurabona kiri kirashika canke bado hari kigihaza gatomuza akuki aho wifuza ko indirimbo yawe MELINA ishika yarahashitse canke bado hari kitaraje yuko ushaka gutera imbere urashima kwanza ivyo Imana yagukoreye ariko